Yesu nashimwe. Nico gituma mubona mu madini hari ivyinshi mubona bitandukanye, hari abarongozi b'abapasiteri b'abadamu, amashengero, amadini arimwo abo bantu, nayo nyene sohoka. Yesu nabe sohoka, kuko Yesu ntiyarananiwe nuko muntu umwe ashiramwo ba Mariya Magadalene, ntiyarananiwe nuko na Mariya nyina wiwe amushira muri ya gitigiri c'intumwa 12. Ariko murabe yatoye ba Petero atanico bapfana, suko atariho bene nyina abariho, ariko yatoranije abo nyene yategezwa gutora. None rero bene data, abo bose bari muri za nkumi ndwi zashaka kujya mugabo ngo zimwitirigwe abiki abe umugabo wabo. Naco gituma mubona amadini menshi akora ibinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga. Idini ryose mubona rikora ibinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga, bene data sohoka ni za nkumi ndwi. Idini ryose rica kubiri n'ivyo Bibiliya yigisha, sohoka n'umugambi wa Satani. Idini ryose ryigisha ibiteye kubiri n'ijambo ry'Imana, sohoka ni idini rya Satani. Idini ryose basenga bagapfukamira ibishushanyo, bagakora ibintu muri Bibiliya taho biri, bagakurikiza ibintu tutabona aho vyanditse, tutabona niho vyavuye, bakakora ivy'ubwibone, inyambaro mbi, ibintu biteye isoni, ibintu abantu bapfa uko bagenze, mu vyo barya, mu vyo banywa, no mu vyo bambara, no mu vyo bisiga, no muko babayeho, muko bavuga, no muko bagenda, imboregwa, abasambanyi n'ibindi. Iryo dini sohoka uhunge, ni satanike, ni integuro Satani yateguye kugira ngo agwanye ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Bene data, mwiyubare uyu munsi, iyi myaka hari ivyitwa ibyiyitirira igikorwa c'Imana, hari ivyitwa abakozi b'Imana, hari ivyitwa amadini uyu munsi bihari kugira ngo biyobye kandi vyongere bisohoze umugambi wa Antikristo yaje gukora kugira ngo bikunde abantu benshi baze baherere muri Gihenomu. None rero bene data, hunga mudapfa, muhumuka amaso, umuntu wese amenye yari karaja. Yesu nabahezagire. Ikiranga abantu b'Imana ubwa mbere nuko bagendera mu murongo w'Imana, n'abantu bambara neza bakikwiza, abamama bakambana impuzu zabage, kandi navyo kwishima ngo bahindura inkoba zabo ngo bimonore bagira iki habe namba. Ikigira kabiri, n'abantu bumvira, n'abantu ntibapfa ivyo bariye, ntibapfa ivyo barnyoye, ntibapfa n'ivyo bagendeyemo, ntibapfa nuko bagenze. Yesu nabahezagire. Ntibapfa nuko bavuze, kandi ivyo bahevye ntabwo birahuruza ngo babisubiremo. Barangwa na mpwemu w'Imana, barangwa n'ijambo ry'Imana, aho bari barangwa n'urukundo, barangwa no kuganira. Nimba ubona ivyo bintu mnavuze utabifise, nimba ivyo bintu atamahoro atamunezero ufise, ari ya mahoro abantu biha, ivyo bitakwimahoroniza, nimba ubona uri mu bimahoroniza, nimba ubona uri muri babandi bisiga cyaje bagira ivyo bashaka atakikugera, ugira ivyo ugomvye. Mama wanje ngo umurongozi we naco yakubwiye, uri mu murongo umwe n'abarimbuka, uri muri umurongo w'aba bakobwa ndwi, nta uri kuraja, ariko abariko baraja mwijuru. Ikibaranga nico Imana iravuga bakumva. Ikigira kabiri, ntibapfa uko bagenze, ntibapfa uko bambaye, ntibapfa ivyo bariye, ntibapfa ivyo banyoye, ntibapfa n'ivyo bisize, kandi ntibapfa naho bagendeye, ntibapfa nabo bagendanye habe namba, kuko baba bari mwibanga ry'Imana. Iryo banga ry'Imana naryo rimenywa n'abafise mpwemu w'Imana, bamenywa n'abarongorwa bakumvira mpwemu yera. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze same. Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahimbazwe. Bwoko bw'Imana dusangira urugendo ruja mwijuru, ndi mwene so musanzwe mumenyere ko ino shene ijwi ry'usemerera yahora yitwa Intayingirakamaro TV 1, ukaba yitwa ishene y'ijwi ry'usemerera. Yesu nabahezagire. Nero nongeye kugaruka kugira ngo dusubire tuganire uyu munsi. Kanya numva twoganira ku bintu vyitirirwa Imana, bikitirirwa igikorwa c'Imana, ariko bifise iyindi ntumbero, ariko bifise iyindi mission. Muri ivyo rero turaza gusangamwo abantu biyitiriye igikorwa c'Imana ariko bafise mission bahawe, bariko barakora muri iyi si itandukanye niyo twebwe abana b'abantu tubona canke tubwirwa canke dutahura. Yesu nabahezagire. None rero imbere ko mbandanya, reka nubu nsenge.
uhoraho nyakubahwa mwe Imana Data wa twese ubyagiye mu ijuru se umwami wacu Yesu Kristo nongeye gushimira no gukengurukira gukora ko no imbabazi zawe mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo yapfuye akazuka urera kandi uragorotse nawe usa nawe nyakubahwa uri Imana y'imbabazi kandi uri Imana y'ikigongwe none rero nyakubahwa ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti yapfuye akazuka ngwinungirira imbabazi ngwinungirira ikigongwe maraso ya Yesu amboneke ko maraso ya Yesu antunganye kandi antiyoro ansigure ongera mbere umwambaro mu izina rya Yesu Kristo umunyazareti yapfuye akazuka kugira ngo bikunde Mana mboneke imbere yawe nemewe muri kano kanyubane nanje muri byose mwami ndagushimiye bw'urukundo dukunda gwatumye utanga umwana wa Yesu Kristo akitanga kubw'ibyaha byacu akaza gupfapfira twebwe abanyabyaha mwami wacu waje kurondera twebwe tugwaye kuko ngo abagwaye no bakeneye umuvuzi none rero mwami wacu Yesu Kristo ndakwinginze uzutabara ubwoko bwawe muri iki gihe udutabara udukize udukure mu minwe ya Satani udukure mu mitego y'umutezi uzobukoze ndagwaye kaze na karibu kano kanya bariwe ntabari jewe Mana ngwino uganira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo uce muri jewe uvuge kugira ngo abantu Mana bashishike kuronka iby'ubugingo budashira mu izina rya Yesu Kristo ushishikare gutabara no gukiza no kurondera icari carazimiye uzobukoze ngo kaze na karibu ngo kaze na karunya kwa Mana Data twese byagiye mu ijuru kaze na karibu umwami wacu Yesu Kristo muhemu yera kaze ngwino ushishikare gusobanura no kwigisha ubwoko bw'Imana uzobukoze gusavye nizeye kubikora ni mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo amen. None rero bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru nkuko tumaze igihe turaganira hano kuri no shene mutuza maronka ibiganiro birimo inyigisho z'ukuri birimo ibiganiro by'ubwenge bidutumirira guhinduka no guhindukirira no kumenya Kristo Yesu munyazareti yapfuye akazuka umwami w'abami mutanga bugingo tugomba ko tumenya Kristo vy'ukuri yapfuye atari Kristo ku munwa atari Kristo wo mu bitangaza canke mu bindi ariko tugomba kumenya Kristo umwami w'abami mutanga bugingo umwana w'Imana yavuye mu ijuru agasiga icubahiro ciwe bene data je sinzi abantu benshi ko aho hantu muhora muhaha agaciro ngo muhibatse mbega burya uri kuraraba icubahiro we ufise ubwo ubona wo kiva kukakirekura ukaza ugaca bugufi ngo Kristo yaciye bugufi ariko ku bana b'abantu biragoye kuko murabizi n'Imana ikirasemerera ati ni mureke ibireka biriya bamwe baravyanka kubera ivyubahiro baba bafise ntibayumvire none ariko Yesu wewe yaremeye turiko turabisoma mu majambo y'Imana ari mu byahishuwe Yohana hajya hantu Yohana yabonye mu ijuru bakoranye habuze umuntu azingura kiya gitabo akaburu ucakira hajya ntimwibaza ngo byari ibintu byoroshe gwari urugamba rukomeye nibaza ko mwagiye bisigurirwa na mwene data ariko aratanga ivyo Imana yamuhaye ivyo Yesu yamuhaye kugira ngo mumenye ukuri hanyuma Kristo abandanye gutegura abakozi bazomukorera mu gihe cikanguro bene data ndababwire aho uravye ukuntu ndi n'ukuntu meze cyangwa ukaraba abo turi kumwe abari imbere yacu irya no hino urabona ko bigoye ukuntu Kristo atacakoze ukuntu ubutumwa bwe bwo kwirisi yose ukuntu ijambo wenyene yasize avuze ryoheza rigasohora ataca hino naco gituma Yesu araje abigenze neza naco gituma uko akanya kaje uko Yesu agize icyaduhaye niko tuzoga turabashikiriza uko azogenda tuma abakozi biwe niko tuzogenda turabibaha naco gituma rero bene data umuntu wese yitegure kwakira ivy'Imana ikiratanga ntabwo badufise ngo urumva ngo bazotugira nayo cyo bazoduhagarika cyo bazogira iki oya habe namba kuko turi kugikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo nawe ni wafise ijambo rya nyuma Yesu nabahezage none rero ntatebeje tunyarukire mw'ijambo ry'Imana muri Bibiliya kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi akunze kubibabwira Bibiliya niwe Kristo kuko murabizi ko mbere na mbere ijambo yamye kandi ijambo yari kumwe n'Imana none rero murabizi ko ijambo ari ryatumye byose bibaho Yesu nabaheza gene yatumye ibi byose iyi si turiko ibaho kubw'ijambo Yesu nabaheza kandi umuntu aremwa naho nyene haravuzwe ijambo ko mwuko kw'Imana avuze ngo nimuze tureme umuntu asa natwe Yesu nabahezagire none rero tunyarukire
mu gitabo cy'umukozi w'Imana avugishwa n'Imana Yesaya igice cyawo cya gatatu muri Bibiliya nyeranda ni kwa Izayi gatatu ikigabane cyawo cya gatatu turahera ku murongo wa 16. ndasoma mu izina rya Yesu ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'i Siyoni bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Nico kizotuma umwami Imana ateza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni vyabo. Ku 18 kuri uwo munsi umwami Imana azobashazura ugushaza kw'inyerere zabo n'ibikubi n'ibihete n'impeta zo ku matwi n'indinga n'inkezo bishishira n'ibitsibo n'imigufu yo mu maguru n'imisipi n'udukebano tw'ibitamirana n'uduheko n'impeta zo ku ntoke n'izo ku mazuru n'impuzu zo ku minsi mikuru n'imitamana n'impuzu zo kurenza hejuru n'udupfuko 23 n'ivyirore n'imvune zera n'ibitambara biteze mu mitwe n'ubuyonga maze mu gishingo c'imbazi hazoba umunuko mu gishingo c'ikimano c'ubudede hazoba umugozi mu gishingo c'umushatsi utsivye hazoba inkomvomvorera mu gishingo c'impuzu y'igisaga hazoba igunira ni ibikovukovu mu gishingo c'amarangi intore zawe zizokwicwa n'inkota abahizi bawe bazogwa mu ntambara amarembo y'Isiyoni azorira aboroge hazokwicara hasi hasigaye ari umuzigirizwa. Igice cya 4 ku murongo wa mbere havuga ngo uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati tuzokwirira ibyo kurya byacu tuzokwiyambara imbika impuzu zacu kimwe gusa uduhe kukwitirirwa izina ryawe nawe duteturure. Yesu nadutabare kandi uwo murongo niwo tuza guhagararako cyane. Yesu nashimwe. Bene data aya majambo murumva ko ari amajambo atoroshe. Aya majambo abakino gihe nka 99% yokora kubigeme n'abamama bakino gihe. Yesu nabahezagiye. Ijambo ry'umutwe ryatubwiye ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'i Siyoni. Yesu nabahezagire. Mu mvugo ya Bibiliya rimwe na rimwe haraho ivuga ibifuboye ikavuga yerekana ikintu kigaragara n'ubundi buryo ishobora kubivuga ikavuga nk'umugore ikavuga nk'umugore yerekana ikindi kintu nk'uko umugeni asigura ishengero. Yesu nabahezagire. Kristo nawe akaba umukwe. Yesu nashe nkuko nababwiye ko Adamu wa kera agereranywa na Adamu mushasha ari we Kristo kandi na Bibiliya ni kwitubwira kandi Eva wa kera nawe akagereranywa na Eva azotsinda kanesha runo rugamba rwo mwisi ari ryo shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Yesu nabahezagire. None rero tunababwiye ko tugomba kuganira ku bintu uyu munsi ari bo bantu bitirirwa igikorwa c'Imana bitirirwa ngo nabantu b'Imana ariko batariko bakorera Imana. Yesu nashimwe. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru. Imbere yuko ninjira muri amajambo y'Imana
aha anye ku murongo wa mbere ku gice cya kane abari cyo mpera ko ndaza gusubira inyuma mu gice cya gatatu. Aha anye ngo uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwiyambika impuzu zacu kimwe gusa, uduhe kukwitirirwa izina ryawe nawe uduteturure. Yesu nabahezagire. Haba murabizi nk'akarorero nk'umugabo hoza nk'abakobwa ndwi bakamubwira ati twebwe emera yuko uri umugabo wacu, utwitiririrwe. Aho ndiko mvuga mu buryo busanzwe, utwitiririrwe. Aho maze kutwitiririrwa nta ngorane, twebwe impuzu, ibyo kurya, ibyo kwambara tuzimenya, mugabo twitwe abagore bawe. Yesu nabahezagire. Ndagomba rero tuganira aha hantu uyu munsi. Ngomba tuje mu buryo bw'ubuzima tubayeho mu buryo bw'amadini. Yesu nabahezagire. Mu bisanzwe Kristo akiva mu isi yarasize abantu biwe, kandi yasize avuze abwiye Petero ati kuri iryo zina nzokubakako ishengero, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira iki, ntazorisambura. Ndabivuze aravure ku iryo jambo sai nariteguye, ariko muca muharondera muhasome. Bamwe mbere baciye bitwaza ngo Yesu yasize yubatse Eklezia Katolika kuri Petero, ariko nagenda babwire nubeshi, kuko Yesu yubatse ishengero ryiwe. Yesu nabahezagire. Ego aciye ku ntumwa nivyo, ariko si Eklezia Katolika, kuko Eklezia gisigura ishengero. Yesu nabahezagire. Kuko ari indimi bagiye baragumiza mu kirimi babazikuyemwo, bica bituma abantu zibayobera. Yesu nabahezagire. None rero tugomba kuganira kuri iki kintu c'amadini aribo aba bagore aba bakobwa bagombye kwiyitirira umugabo umwe. Uwo mugabo umwe rero bagombye kwiyitirira umunsi tugomba kuvuga ko ninde? Ni Kristo. Yesu nabahezagire. Ni Kristo umwami w'abami mutanga bugingo. Aha rero harimo amayeri akomeye cyane y'umwansi Satani. Yesu adutabare bene data. Kuri iki kintu aba bakobwa urabona baje babwira uyu muntu ati twitirirwe, wemera tukwitirirwe gusa, ibindi tuzokwironderera, nta ngorane, ibyo kubaho, ibyo kwigisha tuzovyironderera, nta ngorane, tuzokwimenya. Yesu nabahezagira. Uyu munsi murabona mu isi turimwo, uraba aho uherereye, urabe amasengero yitwa amasengero y'abakizwa, yitwa amasengero y'abaprotestante ukuntu angana. Ucuheze rero uje ahantu ubanze wibaze ku byaha bikorerwa muri iyi si, wibaze ukuntu abantu bononekaye, hanyuma maze ivyo bintu kubiraba ucona neza ivyo ngira ndakubwire. Yesu nabahezagire. Muri make Yesu yurira mu ijuru yasize intumwa abwira ati mukwira isi yose, yarabarungitse abaha mission baja gukora. Maze amaze gushika mu ijuru acarungika mpwemu yera, suko batari barumvise ibyo yabigishije, batari barabonye ibitangaza yakoze, ariko hari icyari gisigaye kandi cyari kibuze, mpwemu yera. Kuko yari yababwira ati ngo nintagenda ntikizogira ico kibamara, ati ico kibamara nuko nogenda. Kuko kugira ngo arungike mpwemu yera azoze kubigisha, abafashe kurinda. Uko muribuka Petero akiri kumwe na Yesu ntimuze ko yaramwihakanye. Kandi ikindi gihe naco mwibuke ko Satani yigeze kwinjira muri Petero, hama Yesu acavuga ngo herera hirya Satani we, none kagera ari Petero, ari Satani yinjiye muri Petero. Rero no kuvuga cyamwibuka rero wa Petero yihakana Yesu akavuga ati uyu sindamuzi. Uwo mumuvuga nivyo muvuga ntavyo nzi. Burya bene data kwihakana umuntu uzi, murabizi ko atari ibintu vyoroshe kandi ari ikintu kigoye. Rero mugabo hariho ubushobozi batari bwagirike, batari bwaronka. Kamwibuke Petero no mu bimuranga muri Bibiliya murabona ko yaragendana inkota. None mwibuka, none ninde yaciye ugutwi wa musuku igihe bari baje gufata Yesu? Si Petero. Nukuvuga hariho urugero batari bwashikeko, byasaba yuko mpwemu yeraza kugira ngo azobafashe. Naco gituma mpwemu yera amaze kuza, ni murabe Petero umunsi wa mbere yarahagurutse avuga ubutumwa bwiza, yihana abantu 3,000. Aravuga ubutumwa bwiza. Umwe yajugumizwa n'inshoreke,
aravuga ubutumwa bwiza kubera muhemu yera. Rero hajya niho ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryari ritanguriye, kuko Yesu amaze gupfa agahambwa akazuka hanyuma kurira mu ijuru, ishengero ryaciye ritangura rihera kubo bari baragendanye ari zirya ntumwa ziba umutwe w'ishengero, hanyuma baca bagenda barigisha nabo bagendanye na Yesu. Ariko rero Satani acakora ikintu cagiye gikomeye. Ubwa mbere Satani Imana ikire mu muntu yakoresheje amayeri yo kumuhenda gwihishwa, ariyo mayeri rero ariko arakora muri kino gihe. Ubugunge bwakoze mu itongo ryo muri Edeni nibwo buri kuburakora uyu munsi turimo. Naco gituma ikiganiro giheruka nababwiye ibyigiturire cyahawe abakozi b'Imana, cyahawe abantu b'Imana kugira ngo baceceke bareke kuvuga iby'ubwami bwo mu ijuru. Yesu nabahezagire. Rero Satani uyu munsi yazanye yandi mayeri atandukanye nayo ngomba kubabwira, yabanje kubaho imbere yuko haba amayeri ariko arakoresha ubu, ariyo yakoreje mu itongo ryo muri Edeni. Rero Yesu amaze kuza gucungura abantu, Satani yahinduye strategy zo kugwanya igikorwa c'Imana. Yesu amaze kurira mu ijuru, ba Petero batanguye kuvuga Yesu, ba Paulo bakihana bakaza bakavugira Yesu, haca yakora strategy yo kugira yo kuri bice kamwe baca amazosi bakureho, hanyuma bareke kuvuga iryo zina, kuko murabizi ko bagerageje kubacicikesha igihe babapfunza bavuga bati none ari mwebwe tugamburukire hamwe namwe, mwebwe n'Imana twogamburukira, nimba bisangwa bibere ko tugamburukira abantu muca mwibuka ayo majambo kunavuga. Nukuvuga iki rero? Baca bitamo kugamburukira Kristo, bakemera gupfa, bakemera gucibwa amazosi, bakemera gutegwa mu muriro, bakemera gukorerwa ibi byose bitandukanye, ariko bakaguma bengumangira Yesu. Kandi ngo icagenda gitangaza baba bariko barabahama nuko bishe 10 hihana 100, uko babica bakabona n'abasirikare bariko barabagira nabi, nabo baca bihana bakemera iryo zina, bakemera guca bugufi bakihana, hanyuma nabo bagakwirikira abandi. Rero Satani abona ati tuzohava dusanga twarihenze, acarahindura strategy, acakora ikindi kintu giteye ubwoba. Aho bamaze kubica mu bami ba Nero n'abandi bagiye bategura guhonya abantu bavuga izina rya Kristo, haca himu wundi mwami yaje mw'ubugunge buteye ubwoba yitwa Constante. Kandi abantu benshi bibaza ko Constante yakoze ikintu ciza, ariko Constante yakoze ikintu kibi giteye ubwoba, kandi umunsi cyashikanyeho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu baguye muri gihenomu kubera ubugunge n'amayeri bwa Satani, nka kumwe bwinjirira muri Eva bigatuma Adamu yibagira isezerano basezeranye n'Imana mu itongo ryo muri Edeni, imuhigi kuko Kugikorwa n'icyahawe Eva, itongo ryahawe Adamu. Adamu amaze guhabwa itongo ahabwa no kuganza n'ibiri muri cyo, ahabwa no kubirima, ahabwa no gukoresha ibiri muri kiretse igiti bari bavuganye n'Imana ko atazoryako, hanyuma cyahabwa Eva nk'umufasha wiwe. Murabyumva, siwe yahawe igikorwa Eva, ariko Satani acaca kumufasha, acaca kuwahawe igikorwa aramuhenda, wa igikorwa nawe arasamara, yibagira isezerano basezeranye n'Imana. Constante nawe acaza akora igikorwa nk'ico Eva yakoze. Yesu adutabare, acaza akora igikorwa nk'ico Eva yakoze, ishengero rica rirononekara, azana iciswe amahoro ku bakristo, bareka kwicwa, bareka gutotezwa, hanyuma aca ubuvangavange rw'abapagani n'abakristo, ariho havuye icitwa Catholicisme, havuye iri dini rya Katolika. Yesu nabahezagire. Ubu harageze ko tubivuga tuvyeruye, naco gituma bakatolika mutwumviriza muvyumve, kandi muvyumve kuja mu ijuru ni ku giti c'umuntu, kuja mu ijuru ni ku ruhara rw'iwawe. Ibi rero nimwavyirengagiza ndababesha muraguye muri gihenomu. Niryo dini navukiyemo, niryo abavyeyi bandereyemwo, niryo nihanyemvamwo, ndarizimwo vyinshi, ndarizimwo imikorere myinshi. Naco gituma tugiye gushira habona hagaragara ibintu byose. Maze imisi ndiko ndabashikiriza ibiganiro bitandukanye, naco gituma bantu mwikangure mube maso. Yesu nabahezagire, kuko uyu munsi Satani yazanye ibintu vyitwa iyobokamana, ariko biza bije kwica, biza bije kurimbura, byaje mu yindi shusho gukataba Kristo amazosi. Satani yarabonye ko bice bitanga umusaruro munini mu gikorwa c'Imana, avuga ati reka tubareke tubahe umwidegemvyo, babe mu citwa amahoro y'abakristo, nta hamwa nta kubatoteza, umuntu wese yidegemvye mwo kuko kwidegemvya, tubakoresha ibyaha, tubakoresha ibintu by'ubugesera, hanyuma baze bisange bose arabo kurimbuka. Yesu adutabara. Iyo niyo strategy Satani ariko arakoresha,
yakoresheje ari naco gituma yarahinduye umukenyuro wuko abakristo bicwa waheze mu gihe cyo kwa Constante kwabanira abantu barishwe. Murabizi ko ariho n'intumwa zicwa barabandanya n'abandi bami bamukurikiye, naco gituma abantu babita antikristo rimwe na rimwe kenshi, kandi nibo kuko antikristo n'umuntu wese agwanya igikorwa c'Imana. Rero ntuzenya Constante acazari antikristo pire akomeye mu buryo buteye ubwoba. Niho havuka niki c'ubupapa. Icy'ubupapa cyabayeho ico gihe kuko navyo nyine kurabiraba uwo menga ni ishusho yo bene data. Burya Satani n'umunyamayeri ateye ubwoba. Abantu uri kuraraba abantu benshi bambaye ishusho yo kwera, bambaye ishusho y'ubugororotsi, bambaye impuzu zera zikayangana inyuma, ariko imbere bari aramabingira. Bene data ibindi ko ndababwira ntawe ngomba gutyoza cyane ntawe, ariko arageze ko tuvuga ukuri urwamfuru rugaragare ko ruri mu buro, ha mu buro buje ukwabwo, urwamfuru uje ukwabwo. Yesu nabahezage. Nico gituma rero uyu muntu amaze gukora bino bintu ivyo kwicwa birahagarara. Murabizi kuno vyakurikiranye abakurikirana histoire de l'église, abakurikirana vyakahise kishengero. Hanyuma Imana irahagurutsa abantu bagiye bahindura ibintu, hanyuma havamwo abagomba yuko ishengero risubira uko ryahoze. Niho havuyemo kwitandukanya, habamwo igice citwa aba protestante, hamwe n'iki cyagomye ari abakatolike. Nabo baca barigaburamwo kubiri, habamwo burya abakatolika bari kubiri, hariho abakatolike b'i Roma n'abandi bitwa aba katolike bitwa orthodoxe. Abo nabo orthodoxe bafise uburongozi bwabo butari he, butari i Roma. Yesu nabahezagire. None rero nico gihe rero Satani ababonye iyindi nzira ikomeye, kuko inzira ya mbere yagombye ko abantu bose bitirirwe Kristo, baba ba Kristo, ariko bari mu kintu kimwe wenyene yubatse, abantu batazi, bambe bagira ngo ni rya shengero Kristo, bambe bagira ngo ni rya dini Kristo yasiga. Benshi bazi ngo nta dini Kristo yashinze ririho, kuko none ba Petero bariko bakora iki? Yesu nabahezagire. Erega Yesu nashimwe. Nubwo abantu benshi batabitahura, inzira iri ahanyene muri iki gikorwa Yesu yakoze, nubwo Satani yacinjiriye akagenda akora ibintu biteye ubwoba. Naco gituma uyu munsi turiko turasemerera abumva mu vyumva, batavyumva nabo Satani yamaze kuziba amatwi, amaze gucirirwa ku murongo utukura. Nta kundi, kuko mumenye no mu ntumwa 12 harabayeho Yuda arava mu bandi ararimbuka, kandi yari yarumvise ukuri kose, kuko yizivye amatwi, kandi ko yari cakiremwe. Hariho rero ababumva ibi ari vya biremwa bazobigwanya, hari n'abumva ibi ari abahenzwe vya biremwa batashaka kuva mu bibi barimo, navyo nyene bazobigwanya. None rero mw'ivyo vyo kwa Constante vyarabandanije gutindaho afata ubukristo akabuvanga n'ubupagani. Ariho habayeho ikintu gikomeye, ibatisimu y'umubatizo w'amazi menshi ikugwaho, habaho ibatisimu y'ubwibone y'amazi makenya, uvuga ngo je ndi umukuru ntimwoshira murarya anya, kuko oparava mu vyumve Katolika mu kubatiriza yabatirisha amazi menshi. Yesu nabahezagire. Hanyuma birahinduka kuri Constante, hanyuma bace bafata abapagani baje hamwe n'abakristo bemeye kuviyo barinyegeje, baca baraza bagira ikintu kimwe kica kivyara Eglise Katolike. Nukuvuga isenge, nukuvuga umuryango w'abemera wagenewe bose kandi wabatumwa. Nukuvuga wagenewe bose, abasuma, abasambanye, abicanye, imboregwa, iki ngo nta na kimwe gusa twitirirwe izina ryande rya Kristo. Ibisigaye tuzokwimenya nta ngorane. Ico kica kirabaho, kiravuka, kiba ikintu gikomeye. Mbere ubwa mbere cyatwagwa n'umwami, mu umwami arabona ko atabishoboye, ko atashobora gutwara igihugu ngo yongera atware n'idini. Mu nyuma havuka ubupapa. Ivyo singomba kuvyinjiramwo ubu, hazogera igihe abandi baze babisigure. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero ico gihe maze kubaho, ahaca haba iki kintu gikomeye. Abapagani basanzwe i Roma basenga ibishushanyo, hanyuma baca bafata amazina y'ibigirwamana byabo bayahinduramwo amazina amwe avugwa muri Bibiliya. Hari ivyo bahinduye Mariya nyina w'Imana, ariho havuye iki citwa Bikira Mariya. Ndabisuyemo nama nabivuze, Bikira Mariya hafitani isano na Mariya nyina wa Yesu, kuko nyina wa Yesu Bibiliya tubwira yuko inyuma, Bibiliya irabivuga neza, inyuma y'ivuka rya Yesu haravutse abandi bana. Bibiliya idondagura amazina yabo. Hanyuma Mariya nyina wa Yesu naho Bibiliya tubwira yurijwe mu ijuru n'urupfu rwiwe, Bibiliya ntitubwira. Yesu nabahezagire.
Bikira Mariya nawe ahatandukaniye na Mariya ni umugabekazi w'isi n'ijuru. Uwo nawe narababwiye ari muri Yeremiya igice c'indwi, ari muri Yeremiya igice ca 44 muhasome niho mubone ivyuwo. Ikigira kabiri ni umuvyeyi atamenye umugabo atavyaye, yabambe umugabo no muvyeyi atamenye umugabo kuvyara ko yaravyaye, mugabo yavyaye atamenye umugabo, yavyaye atatyoye kandi yamye ari umubikira, yagumye ari isugi. Yesu nabahezagire, uwo niwe Bikira Mariya kandi ni irembo ry'ijuru, akaba nyenyeri yo mu mutwenzi. Irembo uwavuze ko ari irembo muramuzi ni Kristo, ariko uwo nawe yaje kuyitirira Kristo. No kuvuga cyari kigirwamana basenga c'umugore, vyitwa batamuzi n'ibindi abazi histoire ndende ya kahise k'ishengero muca muvyumva, baciye bahindura bamuhinduramwo Bikira Mariya, bamuhinduramwo Bikira Mariya, bavuga ati ko hariho uwitwa Mariya nyina wa Yesu, reka duhindure rero. Uwo rero bica bigenduka cyaba uruvangavange rw'abapagani n'abakristo, baca barivanga, habamwe ivyo gusenga ibishushanyo, hazamwe ibi vyaberanda navyo vyari bimana bindi basenga, hashabamwe rero ibi vy'amashusho iki bica vyo guterekera imizimu. Nababwiye ibintu vyo guterekera imizimu ko amasengero menshi yuzuyemwo amagufa y'abitwa aberanda, ari naco gituma mubona hano wese yakora ibintu vy'ibimenyetso. Rero ico kintu rero kica kirakura gutinda. Rero Satani acazana indi strategy, arabona yuko hamaze kuvuka icitwa ubu protestante, kwabo bantu bazohava bituma ibanga rya Satani yari yarakoze rimeneka, acaca muri abo nyene baca batangura gucanamwo. Naco gituma hamaze kuvuga uprotestante bikitandukanya n'ubukatolike, habaye intambara, haraba intambara, baricana birabugesera. Abo bantu bitwa protestante barahamwa biteye ubwoba. Ukatolika yoyo yarabona yuko ihangiro uwayishinze uwagomvye kwibaho we yarabona ihangiro giyo yuko ripfuye. Naco gituma bene data ndabasubiriyemo, muntu ari aho hantu uvyumve uyu munsi utihanye, nta uri kuraja amaherezo ne muri gihenomo, bakubwira ibisosa canke bareke, impera n'imperuka ni mu muriro udashira. Utihanye ngo uve mu vyaha, kuko aho hantu uri Imana ntihishimiye bivanye n'ibihari. Kandi saho gusa, naco gituma naje kubabwira uyu munsi ibintu vyitirirwa izina ry'Imana. Izi nkumi ndwi zagomvye kuyitirira uyu mugabo izarizo naya madini mubona mwisi. Satani rero aciye akora ikintu gikomeye mu nyuma kugira ngo bikunde, azana ya strategy yakoresha cage cyo kuri Adamu na Eva, aca azana gucanishamwo ya madini. Nukuvuga katolike nta yandi yayivuyeko, ariko ubu protestante bumaze kuvuka haciye habamwe kugenda bicamwe ibice, batangura kutumvikana. Batanguye kutumvikana, haca habamwo Satani acarurungika ingabo nyinshi zica ziraza, zica zishinga amadini kugira ngo bikunda zimanganye na ya masigarira yarabonetse, aza kwemangira idini ry'ukuri ariryo rya Kristo, aza kwemangira Kristo no kwigisha abantu ivy'ukuri. Hacavuka imigwi myinshi y'amadini aje kugwanya idini rya Kristo, yitirirwa amadini yitirirwa Kristo y'ubu protestante. Arahawe aba bavuze ngo twemerere tukwitirirwe ivyo kurya n'ivyo kwambara tuzokwimenya. Hacaravuka aya madini mubona yatutuje nk'uko ibizinu canke ubumegeri mvuze ubumegeri abatamenye ivyo ari byo, basi amadini yabayeho angana n'uburo. Kuko murabona uyu munsi abantu benshi bitwa bakizwa, hari ama eglise yitwa ngo ni eglise de réveil, yitwa ngo na ama eglise pentecôtiste, ariko atarizo, ariko ari kindi kintu cihishije inyuma. Mperuka kumva ibara riteye ubwoba, aho abantu bashaka kuva ino mu Burundi bitirirwa idini kanaka, bagashika nko muri Amerika bagaca biyita ngo ni Pentecote, mugabo bafise ino mu Burundi stati nk'akarorero ntanze, ugasanga bafise nka stati y'idini kanaka. Yesu nabahezagira, ugasanga mu Burundi nabafekabu, mugabo bashika muri Amerika bakitwa aba Pentecote. Kubera iki? Bafise izindi nyungu bariko bararonderamo, ntibariko baja kurondera kuvuga ubutumwa bwiza, ahubwo ko bavuga ivyinda zabo, bariko bavuga n'ivyo batumwe na shebuje ari we Satani. Yesu nabahezagira, aya madini menshi mubona mwisi, duhereye kuri nyina wayo, ari we nyina w'abamaraya bose, ariyo Babuloni komeye, nyina w'imaraya zose, ariyo iri dini ritanguye rivuye kuri place satanique yateguwe biciye muri Constante. Iyi rero iyobeje abantu benshi, irimo ibizira byinshi, bitumye abantu benshi barimbuka. Nico gituma mubona uyu munsi bariko barakora icitwa ubumwe bw'amadini. Nukuvuga ni rya jambo mwasigurirwa ngo
tous les chemins mènent à Rome. Bamwe mu buryo busanzwe bagisigura ngo inzira zose zigana i Roma, ariko inzira zose kandi zigana i Roma zigana hehe? Muri Gihenomu. Yesu nabahezagire. Nukuvuga ibyo uri kurakora byose, ibyo urimo byose, organization yose urimo, umenye yuko uri mu nzira iji Roma, mu gihe ukiri gukora ibisa n'ibyo abaromani bateguye bariko barakorera mu isi uyu munsi. Yesu nabahezagire. Cyo gituma uyu munsi mubona amadini yabaye menshi kugira ngo abuze umugeni wa Kristo kuja mu ijuru, n'abariko baraja mu ijuru abo bantu bababuze bivanye n'imyitwarire n'ingeso mbi bafise. Raba Imana itegereza abantu kwambara neza. Aha mwabonye muri no majambo twasomye, Imana yari yababaye muri Yesaya 3 aha kuri 16 ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'Isiyoni. Ingo bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'Isiyoni ko biyibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubwerozi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Nimba hari ahantu hari ubwibone uyu munsi, genda muri aya madini turimwo, hageze hoho mu madini ayitirirwa giprotestante batamba n'ivumbi rigatuma ukamenga sinzi aho bagatamba. Bamwe bambaye amamini, abandi amahereni arajejeta ku matwi, abandi iminwa basize k'ibintu tutazi ibyo ari byo iki, ariko bagitwa ngo ariko bakora igikorwa c'Imana. Aba ni wa mukobwa, ni babakobwa ndi bavuga ngo reka tukwitirirwe ibisige udukunde tukwitirirwe umugabo wacu ibisige tuzokwimenya. Aha ndabandanya ngo Uhoraho agutwikuruye ibiteye isoni vya ngo atwikuruye ibiteye isoni vyabo. Ku 18 ngo kuri uwo munsi umwami Imana azobashazura ugushaza kw'inyerere zabo n'ibikubi n'ibihete n'impeta no konama ku matwi n'indinga n'inkekezo bishishira n'ibitsibo n'imigufu yo ku maguru n'imisipi n'udukebano tw'ibitamirana n'uduheko n'impeta zo ku ntoke izo ku mazuru n'impuzu zo kumisi mikuru imitamana n'impuzu zo kurenza ko hejuru n'udupfuko n'ivyirore n'imvune zera n'ibitambara biteze mu mitwe n'ubuyonga. Yesu nadutabare. Ibi ni ivy'Imana kiravuga igomba kubatwikurura ibamara amazi. Yesu nabahezagire. Genda murabe uyu munsi bitwa bakizwa batwara amabibiriya batwara iki, ariko ugasanga bambara amamuni amapasura abadamu n'abakobwa bakambara amapataro, ugasanga imishatsi barasukisha, ugasanga iminwa barasiga, ugasanga inzara bashira kizindi ibisusu batera kibindi, ibintu byinshi ibintu by'ubusambanyi, ibintu biteye ubwoba biriko biberaho nyene, kandi bitwa ngo bariko bakorera Imana. Kubera iki? Biyitirira igikorwa c'Imana, biyitirira Kristo. Bo bati ntaco, reka tukwitirirwe ntaco, twe tuzosambana tuzoboregwa nta ngorane, mugabo twitirirwe izina ryawe. Yesu nabahezagire. Mu misi heze nta bakizwa bambara ubudede canke bambara ubuye. Genda muraho ubu no mwishengero ry'umwami Yesu Kristo twaratewe, ntibavyambara mwizosi mugazige bavyambara ku nkamba mbiri. Umuntu agira acavuga kuri abantu bari igiturire ngo ivyo naco bitwaye. Abantu basige bambara ubudede ubuyeye ku nkamba mbiri, bakavyambara ku maribaya, bakavyambara ku bitambara, mugabo ntaco bibatwaye. Baracari ngango ariko ravugishwa muri mpwemu, ariko ntibazi yuko banyazwe. Satani yamaze kuba yindi mpwemu iza kubayovya. Yesu nadutabare. Nkuvuga rero ni aba bakobwa ndwi, aya madini yose menshi mubona, Yesu nabahezagire. Aya madini yose mubona, Yesu nashimwe, yaje gukora iki gikorwa cy'aba bakobwa ndwi, kuko ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ririho, kandi iryo shengero ririho kandi ariko naryo nyene ryarinjiriwe, ariko Kristo aje kubigenza neza kugira ngo ibintu bisubire ku rutonde. Yesu nabahezagire. Nukuvuga iki ririho nubwo abantu bagiye baryonona, nubwo Satani yagiye asuka ibizira byinshi ubwo yari ryonona. Ivyo bizira byinshi bimwe byaciye he? Byaciye no muri uku kuntu yagiye Satani asuka abakozi biwe bagatanguza amadini menshi. Ayo madini menshi rero bigaca bituma abayarimwo baza kuyobeza no kuyovya abari muri rya dini ry'umwami w'abami Yesu Kristo, bakoresheje icubahiro, bakoresheje amafaranga, bakoresheje nibi byo kunwa, bakoresheje n'ibyo kwambara, bakoresheje nibi bisayangana, baca bahendesha abantu b'Imana, hanyuma buke bakagira intege nke bagahava bakabiva. Ngo Yesu nabahezagire. Nukuvuga rero aya madini yose mubona mwisi, duhereye kuri nyina wayo gushika no kuri nirizovuka ejo na hirya yejo, ameshi yose nka yose yatangujwe ni plan satanike. Ni umugambi Satani yakoze, kuko plan yakoresheje
inyuma ya Kristo yarabonye yuko icitanga umwimbu munini mu gikorwa c'Imana acarahindura acakoresha inopla bareke baje mu mwidegemvyo bareke baririmbe bareke batambe bareke bavuga ubutumwa bareke basirimbe ariko amaherezo yabo azobe gihenomu bavuge Kristo ariko ntihabe kiranga yuko araba Kristo bavuga Imana ariko ntihabe kiranga yuko bareko baraja mu ijuru bitirigwa izina rya Kristo bitirigwe Yesu ariko batanamunwa no mu mazi bibona bakora ivy'ubugarariji bakora ibintu vy'ubupfu bankana basambana bakora ibyaha by'ubuyobe ariko bitwe abariko baraja mu ijuru. N'uyu mutego uteye ubwoba wundi Satani yateza abantu asuka icitwa amadini mw'isi. Yesu nabahezage nico gituma wewe uri umukozi w'Imana mu rusengero rwawe ukabona abantu bambara nabi ukabona banywa inzoga ukabona arabasambanye ukabona bari bakora ibintu ibya bintu navuga mu kiganiro giheruka cyatubwira ibintu byerekane ko ahantu umuntu asengera aho hantu Imana itahazi itanahabona itazi n'ibyo urimo ni ukuvuga nimba ubona aho uri muri byo uri gukora ibisa n'ibyo twavuze nagenda kubwira abantu riko bajana gihenomu bantu namwe muri aho hantu ni muhunge muveyo uko Satani muvyo yakoze ibitangaza arabitanga amayerekwa arayatanga ikindi nukuvuga n'amasezerano arayatanga kandi yihuta kuyashitsa. Yesu nabahezagire ico no babwira coco Satani yaguhaye ikintu arakinyarutsa arakiguha ariko aguha pirate ica guhaye kimara imisi mike paraporo y'Imana Imana iguha original iguha ikintu c'uburambe ariko Satani araguha akaguha ikintu kizomara umwanya muto kizogutera uburuhe kagutera amagogo. Ivyo kwa Satani nta mucezo canke imikino irimwo ubironse umenye neza yuko uzobikorera mpaka n'ubugingo bwawe uteko burimbuke ubutange ubumushikanire ubumuhe. Yesu nadutabare. None rero bene data kuri ikijanye n'aba bakobwa indwi bagomba kwiyitirira umugabo umwe ntimwumve ko ari abakobwa bisanzwe ariko n'aya madini mubona yasutswe mw'isi. Mwo kwibaza abantu uyu munsi bitwa abakizwa genda nko mu bisagara biteye imbere dufutire hafi nko mu gisagara cya Bujumbura muraba amasengero arayitwa y'abakizwa murabukuntangana ubwiyaba twavuga Kristo vy'ukuri aho busambanye bubera ngaho mu gisagara bwo habaye aho ibikorwa bibi bibera muri ico gisagara cyo bibera muri igihugu ibintu bibera muri igihugu c'u Burundi abarundi kweze ko tuvuga Imana yaba twavuga Kristo mwami w'abami mutanga bugingo tukamwubaha tukamukorera ubwo iki gihugu nikiba ari paradiso niki gihugu nikiba gisumba za Amerika igihugu nikiba ari igihugu giteye imbere ariko kubera yuko benshi bariko bakora igikorwa ca Satani benshi baje bitwa abakozi b'Imana biyitiriye igikorwa c'Imana ariko ari abakozi ba Satani. Yesu nabahezagire naco gituma Yesu yavuze ijambo mwijambo riri kwa Yohana igice c'8 yavuze amajambo akomeye kuri 43 yavuze ngo niki gituma mutamenya imvugo yanje nuko mudashobora kumva ijambo ryanje mwebwe muri abaso wa mugwanizi kandi byose yifuza nivyo mushaka gukora uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni wese w'ibinyoma ariko jeho kuko mvuga ivy'ukuri ntimuvyemera. Yesu nabahezagire. Yesu nakatakoze yaratumye intumwa ziwe zizaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ishengero ry'Imana riratangura abantu ntibigeze banabica nikanda bagumye babona ko ari ibintu bisanzwe abantu barajamwe barabohoka ariko Satani agiteramwe buke naryo nyine agenda rinonuza ariko nagenda babwire nta cazogira ishengero ryo mu Burundi ry'Imana ishengero rya Kristo umwami w'abami mutanga bugingo Satani nacazotugira nacazorigira nubwo yokore ibishoboka byose amadini nashinge abagira ivyo bagira nibagira ariko naganda bibiri banga bene data ndabasubiriyemo naganda bibiri banga idini ry'umwami wacu Yesu Kristo ari ryo shengero ry'umwami w'abami Yesu yateguye yuko abantu bazokwinjamo bakamenya ivy'ubugingo ririho ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi kwisigara abayo nuko bagiye barizimya naco gituma nubwo ibintu bigenda vyononekara kubw'amayeri ya Satani agenda bamenyeshe yuko ndabatangiriza uyu munsi ko Kristo arafise ahagomba biwe kanatsinda na jewe aho yandungitse ndahazi kandi aho yandungitse yahandungitse abona ko ariho nshobora gukirira abona ko ariho nshobora
nkamubera umwana mwiza, nkamubera umuntu mwiza. Yesu nabahezagire. None rero abo bakobwa ndwi mwumva biyitiriye umugabo batagomba ko umugabo wabo bamwitirirwe gusa, bitwe ko ari umugabo wabo gusa, ariko ibisigaye bimenye. Naco gituma rero mubona amadini ari menshi, abantu bavuga Imana ari benshi, ariko guhinduka byanse mu bantu baguma basambana, abantu baguma bakora ibyaha. Naco gituma bene data nabasubiriyemwo, abantu b'Imana ntibanywa inzoga, abantu b'Imana ntibagenda gusa, abantu b'Imana abagore ntibambara amapantaro ngo bambare amamini ngo batsibishe imishatsi, bagira ibintu by'ubwibone, bagira iki. Oya, ikiranga abantu b'Imana ubwa mbere nuko bagendera mu murongo w'Imana, n'abantu bambara neza bakikwiza, abamama bakambana impuzu zabagenewe, kandi nabyo kwishima ngo bahindura inkoba zabo ngo bimonore bagira iki habe namba. Ikigira kabiri, n'abantu bumvira, n'abantu ntibapfa ibyo bariye, ntibapfa ibyo barnyoye, ntibapfa n'ibyo bagendeyemo, ntibapfa nuko bagenze. Yesu nabahezagire. Ntibapfa nuko bavuze, kandi ibyo bahebye ntabwo birahuruza ngo babisubiremo. Barangwa na mpwemu w'Imana, barangwa n'ijambo ry'Imana, aho bari barangwa n'urukundo, barangwa no kuganira. Nimba ubona ivyo bintu navuze utabifise, nimba ubona ivyo bintu atamahoro atamunezero ufise, ari ya mahoro abantu biha ivyo bita kwimahoroniza, nimba ubona uri mu bimahoroniza, nimba ubona uri muri babandi bisiga gace bagira ivyo bashaka atakikugera, ugira ivyo ugomvye. Mama wanje ngo umurongozi we naco yakubwiye, uri mu murongo umwe n'abarimbuka, uri muri umurongo w'aba bakobwa ndwi, nta uri kuraja, ariko abariko baraja mwijuru. Ikibaranga nico Imana iravuga bakumva. Ikigira kabiri, ntibapfa uko bagenze, ntibapfa uko bambaye, ntibapfa ivyo bariye, ntibapfa ivyo banyoye, ntibapfa n'ivyo bisize, kandi ntibapfa naho bagendeye, ntibapfa nabo bagendanye habe namba, kuko baba bari mwibanga ry'Imana. Iryo banga ry'Imana naryo rimenywa n'abafise mpwemu w'Imana, bamenywa n'abarongorwa bakumvira mpwemu yera, kuko kuri muri jambo twasomye niho ku murongo wa mbere wa 31 havuga no wa 32 ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi uko kuri kuzobagira bidegemvya. Ku 34 havuga ngo Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, ukora icaha wese no muja w'icaha. Yesu nabahezagire. Nukuvuga abantu, abana b'Imana, abana b'ubwami, abana b'umuco bumva ijwi rya Kristo kandi baguma mu ijambo ryiwe. Ariko izi nkumi nazo nabaja b'icaha, kandi ijambo ritubwiye ngo umuja w'icaha wese, ngo ukora icaha wese ni umuja w'icaha, kandi uwo muja w'icaha nawe niwo kurimbuka, uko ingero y'icaha n'urupfu. N'urupfu. Yesu nabahezagire. Umuntu akoze ibyaha amaherezo yiwe n'urupfu, urupfu rwa mbere n'urupfu rwa kabiri. Yesu nabahezagire. Agera gupfa urupfu rwo mu mubiri, hama akazogera no gupfa urupfu rugira kabiri. Bibiri tubwira ariyo gihenomu. Yesu nabahezagire. None bene data, reka ngarukirize ngaharumva yumvise, ari ubitahura yabitahuye, ari uwo byagenewe byamaze kumushikira. Bisigaye mwiyubara aba bakobwa ndwi, mwiyubara aba bakobwa ndwi baje biyitirira izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Yesu nabahezagire. Umuntu wese ahari rero yiyubare kandi yimenye ico ndabatumirira. Umuntu wese no kwihana akaraba yuko ari mu murongo Imana imushakamo. Ntukangwe n'ivyo bisayangana, ntukangwe n'ivyo bakubwira, ntukangwe n'ivyo ubona. Oya, ico no kubwira coco hunga. Abantu ni muhunge. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Nico gituma mubona mu madini hari ibyishi mubona bitandukanye, hari abarongozi b'abapasiteri b'abadamu, amashengero, amadini arimwo abo bantu, nayo nyene sohoka. Yesu sohoka, kuko Yesu ntiyarananiwe nuko muntu umwe ashiramwo ba Mariya Magadarene, ntiyarananiwe nuko na Mariya nyina wiwe amushira muri ya gitigiri c'intumwa 12. Ariko murabe yatoye ba Petero atanico bapfana. Suko atariho bene nyina abariho, ariko yatoranije abo nyene yategezwa gutora. None rero bene data, abo bose bari muri za nkumi ndwi zashaka kujya mugabo ngo zimwitirigwe abiki abe umugabo wabo. Naco gituma mubona amadini menshi akora ibinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga. Idini ryose mubona rikora ibinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga, bene data sohoka ni za nkumi ndwi. Idini ryose rica kubiri n'ivyo Bibiliya yigisha, sohoka n'umugambi wa Satani. Idini ryose ryigisha ibiteye kubiri n'ijambo ry'Imana,
sohoka, ni idini rya Satani. Idini ryose basenga bagapfukamira ibishushanyo bagakora ibintu muri Bibiliya taho biri, bagakurikiza ibintu tutabona aho byanditse, tutabona niho byavuye, bakakora iby'ubwibone, inyambaro mbi, ibintu biteye isoni, ibintu abantu bapfa uko bagenze mu byo barya, mu byo banywa, no mu byo bambara, no mu byo bisiga, no mu ko babayeho, mu ko bavuga, no mu ko bagenda, imboregwa, abasambanyi n'ibindi. Iryo dini sohoka uhunge, ni satanike, ni integuro Satani yateguye kugira ngo agwanye ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Bene data, mwiyubare uyu munsi, iyi myaka hari ibyitwa ibyiyitirira igikorwa c'Imana, hari ibyitwa abakozi b'Imana, hari ibyitwa amadini uyu munsi bihari kugira ngo biyobye kandi byongere bisohoze umugambi wa Antikristo yaje gukora kugira ngo bikunde abantu benshi baze baherere muri gihenomu. None rero bene data, hunga mudapfa, muhumuka amaso, umuntu wese amenye yari karaja. Yesu nabahezagire. None rero tuzosubirwa naho wundi munsi. Mwami Yesu abagire neza. Nyakubahwa Yesu, uragahezagirwa mwami, urakoze, nushimwe kandi wagwishimwe n'icubahiro. Shishikara kubana n'abantu bawe, ushaka kubagira neza uzobukoze, mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Mufise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Mwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.